Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Tabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Niyo ngabo abaramutsa abahikaza mu makuru yo kuri isa. Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu Burundi, yafashwe n'igipolisi c'iperereza aja gupfungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu heze ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ubu afungiwe muri Service Nationale de Renseignement aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye, harimwo kunyuruzwa amazima y'onko canke kwicwa bunyamaswa izuba riva. Uyo ni Immaculée Hunja ayoboye umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Twebwe kuvyo batubwiye bahatwakugwa amatohoza kandi IDH ntishobora guhagarika amatohoza. Umwenegihugu wese mu gihe bafite bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza. Uyo nawe ni Sixte Vinyi ni Muraba ayoboye umugwi w'igihugu wigemujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje ikiringo c'ibihano ryafatiye mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervais Ndirakobuca, umuhanuzi wo mu biro kwa President Godefroid Bizimana n'abandi bantu barimwo umukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu. Abari mu myiyerekano muri Sudani basubiye guhangana n'igipolisi ejo kuw'Imana umugwa mukuru Khartoum. Idonido ry'amakuru avuga hirya no hino. Abari mu myiyerekano muri Sudani basubiye guhangana n'igipolisi ejo kuw'Imana ku mugwa mukuru Khartoum hari nyuma yuko umushikiranganje wa mbere yari yakuwe ku butegetsi Abdallah Hamdok ateye igikumu ku masezerano n'abayoboye abagize kudeta yo gusubizwa mu mabanga yiwe. Kubera ishavu kuvyerekeye ayo masezerano abanyagihugu barihereje amabarabara y'umugwa mukuru Khartoum mu myiyerekano. Tangaza ko kubona Hamdok yemera kwicarana n'abicanyi ari uguhemukira revolution n'abanyagihugu barondeye ku bintu bihinduka mu gihugu. Bamenyesha ko ibintu vyabereye mu mbisho bidaserukira abanyagihugu canke ivyasabwe n'abanyagihugu vy'uko urwego rwose rw'igihugu rugizwe n'abasirikare ruyoboye igihugu rukugwaho kandi rudasubira kugira uruhara muri politike. Umusirikare mukuru muri Sudan General Abdel Fattah Burhan ayoboye abagize kudeta yatangaje kuri televiziyo ko Hamdok azoyobora urwego rwa leta rwigenga gushika amatora abaye. Hisunzwe amasezerano yashitswe ko leta afata kibanza yobowe na Hamdok izokurikiranwa n'igisirikare. Ivyerekeye ububasha azoba afise ntibitomoye. Kudeta yabaye haraheze ukwezi. Hamdok akaba yapfungiwe imuhiriwe kuva ico gihe. Uyu munsi Arabia Saudite yatanguje shampiyona ya mbere y'umupira w'amaguru y'abakobwa ku rwego rw'igihugu cose. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ikipe ebyiri za mbere na mbere z'umupira w'amaguru z'abakobwa zavutse muri Arabia Saudite mu 2006 mu miji ya Jeddah na Daran. Nyuma yaho gato andi yavutse Riyadh umurwa mukuru ni Dammam. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Arabia Saudite ryatangije amarushanwa ya mbere ku rwego rw'uturere gusa. Uyu munsi noneho ni ku rwego rw'igihugu cyose. Shampiyona iratangirira mu turere dutatu twa Jeddah, Riyadh na Dammam n'amakipe 16. Amakipe azaba ya mbere azahurira mu mikino ya nyuma mu ntangiriro z'umwaka utaha i Jeddah. Muri iki gihe Arabia Saudite ifite ibigo bitatu by'umupira w'amaguru bitoza abakobwa bari hagati y'imyaka 13 na 17 y'amavuko. Irateganya kuzaba yarafunguye ibindi byibura bitandatu mu 2025. Ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Arabia Saudite yari yarakumiriye abari n'abategarugori mu nzego zose zitandukanye, irimo irashaka gusukura isura yayo ku rwego mpuzamahanga biturutse ku gikomangoma Mohammed Ben Salman usa n'uyobora igihugu mu by'ukuri mu kigwi cya se. Mu mpinduramatwara yazanye harimo kwemerera bwa mbere na mbere mu mateka abagore gutwara imodoka mu 2017. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico West3 akaburungu radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje ikiringo c'ibiganiro ryafatiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervais Ndirakobuca, umuhanuzi mu biro kwa President Godefroid Bizimana n'abandi bantu bari mu
mukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu. Bagirizwa kuba bagize uruhara mu mabi yabaye mu mwaka wa 2015 ahitana ubuzima bw'abantu cane cane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eloge Wikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufiti. Ikingo c'ivyo bihano congerejwe kwa 18 ukwezi kwa 10 guheze nk'uko itangazo rigufi kubijanye navyo riri ku rubuga rw'inama y'umuryango w'umwe bwa Buraya rivyerekana. Itangazo ibihugu 27 bigize ishirahamwe rya Buraya ryasohoye rivuga ko ibi bihano biri mu ngiro kugeza kwa 31 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Ibi bihano vyongerejwe ikiringo vyari vyafashwe mu kwezi kwa 10 2015 vyerekeye Godefroid Bizimana umuhanuzi ajejwe ingendo z'akazi mu biro kwa President Ndayishimiye ico gihe yacegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'u Burundi. Wakabiri yafatiwe ibihano n'ishirahamwe rya Buraya ni Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano mu 2015 yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa President Pierre Nkurunziza ajejwe ibibazo vy'igipolisi. Ugira gatatu n'umukozi w'ibiro vy'iperereza ry'u Burundi yitwa Mathias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu. Uwanyuma kuri urwo rutonde rw'umwe bwa Buraya ni General Leonard Ngendakumana yahoze ajejwe ibijanye n'ingendo z'akazi mu biro kwa President Pierre Nkurunziza akaba yanajejwe amabanga akomeye mu iperereza arimo kuba umuhanuzi mwishikira. Ibihano vyerekeye abagabo 4 biri muri ibi bikurikira: nta ngendo bazosubira kugira mu bihugu bigize uwo muryango kandi n'ubutunzi bwabo bafiteyo barabufatiwe. Mu ntango za bino bihano no mu mwaka uheze itangazo ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya ryavuze ko ivyaha bagirizwa bigizwe no guhohotera kiremwa muntu, gukoresha inguvu, guhamagarira abantu gukoresha igikenye, ivyaha bikabije bihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi bihano naho bigumijweho Amerika yakuye ku Burundi n'abategetsi babwo bihano yari yabafatiye mu kwa 11 2015 hari mu ngingo ya President Joe Biden yo kuwa kane uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatwishuye muri make ko ataco yoshikiriza kubera ingingo leta itarayibona. Ariko kwa gatanu mwijoro wa leta Prosper Ntarwamiye yahamagariye ubumwe bwa Buraya gufuta ibihano bwafatiye leta y'u Burundi kuva mu ntango z'2016 hari mu itangazo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu. Leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ko vyofatira kuri ako karoro keza ka leta zunze ubumwe za Amerika zerekanye bigatera intambwe navyo nyene bigahagarika ingingo z'agahotoro vyafatiye u Burundi. Asozera indwi yahari umurwanyi ku munsi wa gatandatu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega avukamwo hagati na hagati. President Ndayishimiye nawe yasubiye kwagirizamwe mu mashiramwe mpuzamakungu ko atakindi kiraje ishinga atari kuryanisha abarundi. Nico gituma bajyana bavuga ngo ndabagira neza, bajyana bigirira neza. Iyo barabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano. Mugaba kugira ngo bubake ibitaro ingwani iri kwiraba. Murabonera habaye akantu imiduga iri ko madarapo ingene ingana. Mu 2015 mwarabibonye. Mu ndwi imwe gusa hari imiduga irenga 1000 yose iri ko madarapo. Kandi banywe igitoro bakogera agahemba. Iyo tugize amagume niho bo babanezerewe. Mwishirahamwe ry'igiteka rihanye agateka kazina muntu burikorera hanze y'igihugu bemeza ko bafatiye ku matohoza bakora bamwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya bakomeza n'ubu kwikekwa mu byaha bagirijwe kuva mu 2015. Ashaka niko yagize umukuru waryo. Muri iteka twagira tuti kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyego ayo mabi atahagaze. Aha muri iteka tugafatira ku bihero dufise aho abantu bashika 800 bamaze kwicwa, abashika 88 nabo baranyuruzwa, kandi ivyo bigakogwa na bamwe muri abo bari barafatiwe ivyo bihano. Haraheze amezi menshi ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi n'abategetsi bariko baraganira ku kuntu ibihano vyafatiwe leta mu ntango z'2016 aho umuryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta vyovanwaho. Amasoko y'ijuru rya Amerika yasubiye kutwemerera ko naho ibi bihano ku giti cy'abantu vyagumijweho atankeke vya leta bizofutwa mu ntango z'umwaka utaha. Eloge Wikaneza, ijuru rya Amerika. Urakoze Eloge. Mu Rwanda kuri uyu wa mbere itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 haburanishijwe urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana. Ubushinjacaha bumkwirikirana ko ivyaha 4 vyo guhakana genocide, gutera amacakubiri mu banyagihugu no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ni ivyaha bavuga ko bifatiye ku biganiro yagiriye ku mihora ya YouTube itandukanye. Eric Bagira ubusa niyo nkuru dufiti. Byiburi minota ibarirwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yakoresheje asoma icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Bwana Abdul Rashid Hakuzimana ibyaha bya genocide n'ibindi. Uregwa yakurikiranye icyemezo bucece ahagaze imbere y'umucamanza.
Nyuma yo kwibutsa imigendekere y'iburanisha riheruka ku baburanyi bombi, umucamanza yavuze ko yasuzumye niba uregwa yabafunzwe mu buryo butubahirije amategeko nk'uko yari yabitanzemo inzitizi mu iburanisha riheruka. Bwana Hakuzimana ari kumwe n'umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa umwunganira mu mategeko bavuze ko umugenzacyaha yamuhamagaje akamumenyesha ibyaha aregwa agahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho. Haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta na hamwe hagaragara ibisobanuro ku byaha ubushinjacyaha bumurega n'ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Hakuzimana n'umwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bagahitamo guceceka. Ashingiye ku mategeko y'imiburanishirize mu manza z'inshinjabyaha, umucamanza avuga ko iyo umugenzacyaha akora iperereza ashobora gufata no gufunga ukekwaho ibyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma mukekaho ibyo byaha, cyangwa se ibyaha akekwaho bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 2. Urukiko ruvuga ko nta makosa yabayeho mu gufata no gufunga Hakuzimana haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Ruvuga ko byari mu bubasha bw'izo nzego zombi, rukibutsa ko uregwa n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bakayirengagiza. Urukiko rukavuga ko nta burenganzira bwa Hakuzimana butubahirijwe. Kubavuga ko umugenzacyaha yamukoreye iyicarubozo ryo mu bitekerezo amubwira ko yonse ingengabitekerezo ya jenoside n'andi magambo agamije kumukomeretsa, urukiko rwavuze kuretse kubivuga gusa nta kimenyetso bitangira rwashingiraho rwemeza ko byabayeho. Urukiko rwibutsa ko nyuma y'aho ubushinjacyaha bugaragarije impamvu zikomeye kuri buri cyaha bumurega, Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko banze kwiregura basaba ko byabanza gufungurwa akabasha kwiregura. Bakavuga ko mu gihe cyose atabashije kwisobanura mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta naho urukiko rwahera rwemeza izo mpamvu zikomeye. Urukiko ruvuga ko mu isesengura rwakoze ku magambo yagiye yavugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'inyandiko bamusanganye yagiye yandika bibumbatiye impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha 4. Mu cyemezo cyarwo urukiko narwo ruravuga ko kumufunga mbere y'urubanza mu mizi ari bwo buryo bwiza bwatuma hagarika gukomeza gukora ibyaha. Birasubiza icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwavugaga ko umunyapolitiki Hakuzimana ibyaha yari yarabigize nk'akamenyero, bityo ko kumufunga yaba ari inzira yo kubihagarika. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Hakuzimana abafungiwe muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi. Imbere y'umucamanza Hakuzimana ntacyo yatangaje kuri iki cyemezo, gusa ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika ryahamagaye umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa umwunganira mu mategeko atubwira ko azinduka ajya kumureba aho afungiwe akamenya niba bazajurira iki cyemezo. Amategeko ateganya ko kukijurira bitarenze iminsi 5. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko, urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kubohesha amapingu Hakuzimana rumwuriza imodoka itwara abafungwa. Mbere yo kuyinjiramo Hakuzimana yabanje gusuhuza umugore n'abana, aha yumvikanye abwira abana bati muhumure kandi mwihangane nzagaruka vuba. Umushinjacyaha areguye umunyapolitiki ibyaha 4 byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Byose bikomoka ku nyandiko n'ibiganiro yagiriye ku miyoboro ya YouTube itandukanye, harimo n'uwe yari yarashinze awita Rashid TV. Si ubwa mbere Hakuzimana afungwa kuko yafunzweho imyaka 8 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda. We akavuga ko yazize impamvu za politiki nyuma yo kugaragaza umugambi yarafite wo gushaka kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasiteri Bizimungu. Yakunze kumvikana mu biganiro akoresha amagambo akomeye kuri YouTube nk'aho avuga ko gushaka gutegeka u Rwanda bisa n'ibyahindutse umwaku, aha karondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka mu bihe bitandukanye ntibabigereho, ahubwo ubuzima bwabo bugakomereza mu buroko. Ifungwa ry'uyu mugabo ririyongera ku rya Madame Yvonne Damangi ryamugwiza na bwana Aimable Karasira uzaramba, bose mu gihe kitagera ku mwaka. Bose uko ari 3 bahurira ku byaha bya jenoside bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube. Bose uko ari 3 kandi nta numwe wemera ibyaha, bavuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Tugushimire Eric. Ugaruke mu Burundi aho Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu gihugu, yafashwe n'igipolisi cy'iperereza aja gufungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa 6 heze ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Bagenzi biwe bafise amakenga ko ashobora kuborezwa igufa. Idonido kuri inkuru na Pierre Claver niyo nkuru. Amakuru y'ijwi rya Amerika yakuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura avuga ko umufasoni Beatrice Nyamoya yahagaritswe n'abakozi b'urwego rw'iperereza yororutse indege yari mukuye mu rugendo hanze y'igihugu.
umukozi wo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yatwiganiye ko abantu batazwi bari bamurindiriye kuva mu gatondo hanyuma bamwinjiza mu modoka rifise ibiyo bitabona ku nguvu ku mugoroba wo kuwa gatandatu ashitse. Ayo makuru abandanya avuga ko igipolisi caciye kija gusaka ku rugiwe kiyakura impapuro hamwe n'imashini nyabwonko ordinateur. Umuryango wiwe wemeza ko wagiye kumenya ko wabo yafashwe n'inzego zizwi kuri uyu wa Mungu. Aho niho bagenzi we baharanira agateka kazina muntu nk'umuhari w'abakenyezi waranira amahoro n'umutekano ufitiye amakenga. Imakire Hunja atwara uwo mugwi kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ubu afungiwe muri Service Nationale de Renseignement aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye, harimo kunyuruzwa amazima yonko canke kwicwa bunyamaswa izuba riva. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukaba usaba bishimitse inzego zose zijejwe kubahiriza agateka kazina muntu, ubutungane n'umutekano mu gihugu ko zozokora uko bishoboka kose zikubahiriza amategeko y'igihugu, gukingira ubuzima n'iteka rya Beatrice Nyamoya. Ni umukenyezi w'inararibonye mu mboneza zifise uruhara runini mu bikorwa vyo guharanira agateka kazina muntu, na cyane cyane abakabakenyezi n'abigeme bantabonikora mu gihugu eka no mu karere ka East Africa. Igipolisi ntaco kirashikiriza kumvo zoba zatumye uwo mukenyezi azwi cyane mu guharanira agateka kazina muntu cyane cyane akabakenyezi afatwa. Ico bikoze umugwi w'igihugu wigenguje agateka kazina muntu CNIDH wemeje ko uri kurakurikirana hagufi iyo dossier. Sixte Vinyine Muraba yabibwiye bamenyesha makuru i Bujumbura. Turabizi ko